umugambe wiseruka rukambye dusubizwa agateka rw'impundu n'abawe gumya umutima mundi seruka rukambye ziraje. Intango mbanziranzira ya kabiri. Iyi ntango mbanziranzira ijanye n'ibijanye n'amategeko meza agenga Uburundi n'abarundi. Amategeko meza agenga Uburundi n'abarundi. Iyi ntango mbanziranzira ikaba ifise imice itanu. Umuce wa mbere nukubahiriza intumbero y'ivyiyumviro nyamukuru biri mu masezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro yikomokako. Ivyo twita mu Gifaransa le respect de la lettre et de l'esprit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Kubahiriza ivyiyumviro nyamukuru n'intumbero y'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro yakomokako. Iyo ni intango nayo ikomeye cyane ko tuzi aho amasezerano ya Arusha n'ibyo bwirizwa shingiro byari byatugejeje ku ntambwe nziza. Gusubiramwo gusesengura aho amasezerano ya Arusha yatugejeje nahageze n'iryo bwirizwa naryo aho ryatugejeje naho rigeze, ico twita evaluation muri Faransa. Tumaze kugira iyo evaluation rero turashobora kuca tuvugana tuti ibi nibivemo, ibi nibigumemo, ibi tuzobikoresha mu ibwirizwa shingiro, ibintu vya gutyo. Mugabo tukabikora tuvyumvikanye twese, atari bikorwa n'intwaro imwe kandi intwaro iriko irakora amaraso y'abantu yokingiye. Gusubiramwo gusesengura neza amasezerano ya Arusha n'ibintu byari bisanzwe mu bisanzwe, byari bisanzwe. Mugabo kubera intwaro ihari ubu itisunga kugira ubwo mushinga wo kubakira ko Uburundi bwiza, Uburundi bw'abarundi, Uburundi burama, isigaye itabatanga ibintu. Niho rero ntamugani mu muce wa kabiri iri bwirizwa shingiro rishasha iri baheruka gukoresha referendum, baheruka kuvuga yuko rigiye gushikwa mu ngiro ariko ntirishwe mu ngiro. Iri bwirizwa mu bisanzwe ryategerezwa guca rihagarara. Rirya bwirizwa ryari rihari rikabandanya kuko n'ubundi muri iki gihugu cy'u Burundi nico conyene kigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri. Iri bwirizwa shingiro kitwa ko ari rishasha bamaze gushira mu ngiro ingingo imwe gusa, ingingo ijanye no gukura abakenguza amateka bahora araba president bahora barongoye Burundi, kubakura mu nama nkenguza amateka. Niyo ngingo yonyine bashize mu ngiro. Izindi ngingo zose bari ziko zirashirwa mu ngiro. Ayandi mategeko ariko arashirwa mu ngiro yose yisunga ibwizwa shingiro rya kera. Ndavuga ko iyo ugomba kubaka igihugu c'abantu bose ba muri ico gihugu, nukora ibwirizwa shingiro rikumira bamwe rihana abandi, ibwirizwa shingiro rikingira ikibaba abasuma, rikingira ikibaba inkozi z'ikibi. Murabizi abantu bamaze imisi barisesengura bazi ko harimo ingingo nyinshi muri iryo bwirizwa shingiro zashizweho kugira ngo yigizeyo naka ntazo president ntazo kwitoze muri ico kibanza, yigizeyo naka ntazo kwitoze ku mushinga amateka cyangwa umukenguza amateka, yigizeyo naka kwigiza
ntushobora gushiraho amategeko yigize y'abantu, amategeko acinyiza abantu kandi bafite uburenganzira muri ico gihugu, ukavuga yuko uri kubaka neza igihugu cawe. Iki naco negura cane kuri iri bwirizwa shingiro rihari rishasha nako amabwirizwa shingiro hari n'abiri ingene ryagiyeho. Leta yaragize aho yorocishije mu bashinga amateka aribo baserukira abanyagihugu, nibo baraba yuko ibiri mu ibwirizwa shingiro cyangwa amabwirizwa ariyo yose cyangwa amategeko ariyo yose ibirimwo ari ibigirira akamaro abanyagihugu. Leta ntiyacishije mu nama nshinga amateka cyangwa mu nama nkenguzamateka, yararikoze ica yiruka abanyagihugu ivuga iti nje kubasaba yuko mwemeza ko duhindura ibwirizwa shingiro. Nibyo niyaba leta rero yagiye gusaba ko abanyagihugu bemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro, nuko bamenya ko bategerezwa kumenya ibirimo. Ko rero abanyagihugu batabisiguriwe kandi bikaba bitasiguriwe ngo vyemezwe n'ababaserukira mu nama nshinga amateka, ibirimo abanyagihugu ntibabizi. Niba baba batoye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ntibatoye ibirimo, ni kuvuga ko ukuntu babicangacanganije ngo abanyagihugu batore ihindurwa bongere batore ibirimo kandi batabizi, n'ababaserukira batabizi, ni ibintu bitajanye n'ingene igihugu kigomba kwitwa igihugu ivuye muri zingorane twahitiyemo coshinga imizi. Ibyo ntibibaho, ibyo ntibishoboka. Ibwirizwa rero ryabaye bashizeho ari gucangacanganya, gukina hariya abanyagihugu bagatora ibyo batazi, abashinga amateka nabo nyene ntibazi namba. Abashinga amateka tubita mu gifaransa les techniciens du peuple, ni ukuvuga abantu bajejwe kuraba ko ibiri mu mategeko bije bifitiye akamaro koko abanyagihugu babatoye. Hakongera koko iryo bwirizwa shingiro ntiryigeze rishikwa no mu ngiro, naho Petero Nkurunziza yagiye ibugendana akavuga ngo ibwirizwa shingiro turaryemeje yuko navyo nyene bikabigira ukuntu, ntiryigeze rija mu ngiro. Iryo bwirizwa rihari rero ritaja mu ngiro, barishira mu ngiro kugira ngo bakumire bamwe abarundi mu bisanzwe bafite uburenganzira ku bintu vyose kandi n'abarundi. Iryo nirihagarare kugira ngo tuzoshireho ibwirizwa shingiro ryiza abarundi twese twumvikanye ko, tubanje kugira ico twita evaluation mu gifaransa y'amasezerano ya Arusha. Umuce wa gatatu, gusubiramo amategeko yose atisunga ineza y'abarundi. Hari amategeko ahari bashizeho nawe nyene kugira bakumira abandi cyangwa kugira bahashe abo batavuga rumwe. Amategeko agenga imigambwe, iryo itegeko rijanye n'ivyo vy'amatora, amategeko ajanye n'ibintu vyo kumenyesha amakuru, vyo kumenyekanisha amakuru, amategeko y'amashirahamwe adahanira ibyiciro vya politike, amategeko menshi bayashizeho kugira ngo bahashe abo batavuga rumwe. Ayo si amategeko atuma igihugu gishinga imizi, n'amategeko aza gucanisha mu Barundi, n'amategeko azana imvuru mu gihugu. Ayo yose no kuyasubiramo. Umuco wa kane ni gutandukanya neza ubuzi bwa leta, gutandukanya neza akazi k'abajejwe inzego nshingwantwaro
akazi k'abajejwe inzego nyobozi, akazi k'abajejwe inzego shingwabikorwa. Bimwe namye ndabivuga ngitangura gucangacanganya inzego. Umusitanteri akora ibi, akora ibintu vy'ubupolisi, agakora ibintu vy'ubucamanza, agakora ibintu vy'ubupolisi, kuko ibintu vya administration akora ibintu bitamuraba. Buramatari agafata umuntu agapfunga, Haut Conseil de la Magistrature, non, yitwa Conseil social et économique. Igafata ingingo kandi iyo ngingo bakaca bashyira mu ngiro, atana hamwe byanditse yuko iyo conseil ishobora gufata ingingo. Conseil izana icyo bita proposition, iti ibyipfuzo uko yibaza ibintu vyogenda. Yakoranye inama iti ivyipfuzo mu bihe tubihe leta, gouvernement, leta ikavyiga iti tubonye bifashe, ikabiruka mu nama nshingamateka. Mu nama nshingamateka bakaca bagira bati iri tegeko turaryemeye, ryateguwe, yabaye proposition, yabaye icipfuzo ca kiriya conseil, yavye muri leta, leta nayo irabituzaniye, none turavyemeye, basanze bifashe. Mugabo ko nishobora kugenda ikagira inama ikazibayo ifashe ingingo zo kwirukana ama ONG akora mu gihugu cy'u Burundi, zo kwirukana amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike y'abanyamahanga kuri mu Burundi, ikaciza ngo twafashe ingingo. Ibyo ntibishoboka. Kuvangura akazi k'inzego bikaja mu mategeko no mu ngiro no mu ngenga. Umuce wa gatanu no gusubiramo neza amategeko agenga urwego rw'ubutungane n'ubucamanza. Ivyo muravyumva, ntabona je ntiza amategeko ndabizi ndabibona. Urwego rujejwe ubucamanza, urwego rujejwe ubutungane ntishobora kuba rugengwa n'amategeko ya ngondagonde ngo gongere gwitunganye neza, ntibishoboka. Ivyo nuko bisubiramo. Nibaza yuko tuzorondera aba expert basanzwe bahari babikoze ko mbere, bakatwereka neza ingene amategeko yohindurwa kugira ngo urugwego rw'ubutungane koko. Ko twebwe turatandukanye ubutungane n'ubucamanza, ko kera abarundi baratunganirizwa bakaca abana mu mahoro, unaho haza ubucamanza burimo yuko utanze amahera menshi ari watsinda imanza za ngondagonde. Kuri iyi ntango mbanzi ya nzira ya kabiri mbayindagejeje aha, tuzobibandanya umunsi. Intango mbanzi ya nzira ya gatatu, gusonera ikiremwa muntu. Gusonera ikiremwa muntu ni kumenya ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa, kumenya ko gukora mu maraso ari icyaha gikomeye cyane, kumenya ko atamuntu akora amaraso ngo aherano. Umufasoni w'umukuru w'igihugu yavuze muri iyi minsi heza, ariko arasenga ati amaraso ahogwa yandi. Kuri jewe sino bivuga uko ntakunda kwihorahorana. Iyo abantu batangwe kuza barihorahorana, uwicishije inkota zo kwicishwa iyindi, ivyo bigera kure, nitwo bivamo. Ariko nukumenya ko ibyo ari byo byose uba warakoze amaraso
azogukorako. Icya kabiri ni uko hari intwaro zakurikiranye muri iki gihugu cacu c'u Burundi, hari intwaro zashizeho amajambo yo gukura ubuntu abantu kugira ngo ugiye kumwica ntiyumve ko yishe umuntu, yumve ko yishe agakoko. Kuri Micombero bamwe barabizi, abandi nabo bamenyereho, hari abo bita amujeri. Iryo jambo rya mujeri ryagarutse kuri intwaro ya CNDD-FDD. Hari abo bita abamenja, naryo nyene ryagarutse. Hari abo bita guhonyora igihere, ibihere. Hari amajambo menshi bashira ku bantu kugira ngo bakubuntu, kugira ngo babice baticura ko bica umuntu. Iyo ni ingendo mbi cyane. Kuri CNDD-FDD yagarutse. Kuri Micombero ayo majambo bayashira ku bantu bo mu bwoko bw'abahutu. Kuri CNDD-FDD hari amajambo bashira ku batutsi nayo bashira ku bahutu. Navuze yuko mujere ryaragarutse, ariko ubu muri iyo ngendo yo kwihorahorana mujeri bashize ku batutsi. Bari bajyagarutse ribasubirako. Kuko kera intwaro ya Micombero yarishize ku bahutu, intwaro Nkurunziza nayo irishize ku batutsi. Bumvise ngo ni Kamujeri, mumenye yuko ari umujene w'umututsi cyangwa ari umututsi ye Kamujeri. Yoba ari nko mu migwana canke bamwagiriza gutyo kugira ngo bamwice gusa. Wumvise bavuze ngo hari igipinga cyo gupingura abari mu buto. Hariho n'ayandi majambo bashize kuba batavuga rumwe bose, nk'umukeba, injavyi canke intambamyi. Abo bose n'abantu b'abarundi bene wabo bashira ko ayo majambo yo kubaka ubuntu kugira ngo babakubuze. Iyo ni ngendo mbi cyane dutegerezwa kugwanya, itegerezwa kuva mu kanwa k'abatwara cyane cyane, k'abatwara igihugu cyane cyane, kugira ngo tugiye wa mushinge ukubaka uburundi bwiza, uburundi bwa bose. 1998 narigeze kuja mu Budagi, nari ngitangura kuja mu bihugu vya Buraya. Hari umuzungu yanyeretse igitabo cavuga ngo au pays où le deuil est interdit. Bavuga Uburundi ku vyabaye 72, bavuga bati barabuza abantu biciye ababo yuko barira, yuko bagandara. Tukavyumva umenga n'umugani, cyarababaza kandi byarabaye. Tuti none ivyo bintu rero mu mahoro turiko turagwanira, nitwasubira tukuronka amahoro, izi ntwaro turiko turagwanya, ko nari impunzi ico gihe, izo ntwaro turiko turagwanya nizahava hakaza intwaro nziza, ivyo bintu byo guciniza umuntu kugeza aho umwiciro wiwe ntarire, ntagandare, ntamushingure, amushingura iteka, ivyo bintu tuzoba twabisezereye. Ariko ingarutse inyuma gatoya, 1995 nkiri mu Kamenge, urugamba rw'itangura rwatumye abantu batwara bari aho bageze ubu, bari ku butegetsi ubu. Iyo twabuze umuntu, hari uwagiye mu gisagara bakiri muto, bakamwinuba bakamwicirayo, canke bagatera mu Kamenge hakagira abapfuye, carazira yuko tuganda. Imisi yose tugandaye twarategwa, kandi n'abantu benshi twabura, ntitwabajana ku mpanda canke ahandi mu kaburi kandi kazwi, twarimba hajya mu Kamenge twabahambaho. Uko carazira, bakubonye ngo ugiye guhamba ngo umukombata nawe mwaracanirana.
aho ni 94 95 urumva yuko bisa n'ibyari byarabaye hafi y'imyaka 20 yari iheze. Ubu naho iyindi myaka 20 iheze byagenze uko nyine muri CNDD-FDD cyane cyane igihe Nkurunziza yihagira manda ya gatatu aho nyanze amategeko n'amabwirizwa agenga Burundi aho nyine byagenze uko uwici wiwe ntiyarira ntiyagandara ntiyaje no kumushingura ntiyaje kumushingura ku maziko. Warumva umuntu avuze ati kuri izi mbuga ngurukana bumenyi ngo nagize Imana narose ikiziga ngomba kuja kugishingurana iteka. Kuronga ikiziga no kugira Imana. Ukumva ubundi avuze ku radio ngo umwana wanje bamutwaye umugabo wanje bamutwaye nagomba yuko banyereke n'ikiziga aho kiri kugira nje kugishingurana iteka. Uwo ni washoboye no kurira. Kuronga ikiziga ukagishingurana iteka ni uba wagize Imana. Ico gihugu ni nyabaki. Ico gihugu ni nyabaki tuzokibamo gute? Abandi bazokibamo gute? Yo gucingane gusa. Hari uwundi mudagi nyene yitwa Tannenwald ariko aravuga ibyabaye i Burundi. Yapfuye i Burundi 1973 yari umunyigisha bavi Burundi 1973 agaruka mu Budagi ashika yandika igitabo avuga ati ivyashikiye yavuze ati uyanditse avuga ati abatutsi barahejeje gukemura ikibazo c'abahutu ku kiringo c'imyaka 20 atariko ntawuzi ibizoba imyaka 20 yahera harashobora kuba ibindi bintu bikomeye. Twebwe mu gitabo twanditse mu 2009 twavuze tuti turabona ko buri kiringo c'imyaka 20 atagihindutse tutagize ubundi Burundi tugasubiramwo uwo mushinga wo kubaka Burundi bukomeye tukaduza tukubaka neza Burundi bukomeye buri myaka 20 harashobora kuba ihonyabwoko harashobora kuba ibintu bibi muri ubwo Burundi. Ubu rero haruye 72 ukaza kuvyashikiye u Burundi habaye igandagurwa ry'incungu ya demokarasi ndadayimirikiyoro 93 yari imyaka 20 irenganye bica birasubira kwa kundi. Ufashe 93 ugaca ku 20 usanga uri mu 2010 na kangahe n'ibya bindi byacu bidushikira mu 2015. Ufashe 2015 kongera kwindi imyaka 20 hazoba ari 2035 na 36. Aho ni za manda zibiri z'imyaka indwi zizoba ziheze ntabuzi bizokurikira. Aho nagomba kubabwira yuko ni kwiyumvira kuba ku Burundi buramba, Uburundi bukomeye, Uburundi bufise imizi, Uburundi buhagaze ku mushinge ukomeye kugira ngo ibi biza biradushikira by'ubwicanyi buri myaka 20 buhagarare ihagarare naco bizotumarira. Hari wambwiye mbere ati ko ndiko ndabibona Uburundi nta mutekano ukomeye tuzova turonka vuba, ati nohanura n'abariko barukaya amazu yuko bayashira ko amapine aje ko amapine bajanaye. Umuntu ari umutware akaba ariko arahohotera abanyagihugu biwe, akaba wenyene yiyugaraniye mu gihugu adashobora gusohoka, aba yibaza yuko wewe ubuzima bwiwe azohereza he? Uko umunyagihugu atinya ko
leta ihava imuhohotera, niko n'utwara iyo atwaye nabi agatwara ahohotera abanyagihugu aguma yibaza ko azomwihora. Ya mitima iguma mu kirere, ni hamwe nguma ngaruka kuri ya ntangombanzira ya mbere yo gusubiza imitima mu nda ko Barundi. Bitabaye intwaro ikaguma ihohotera, ikaguma yica umunyagihugu nk'uko ihonyora igihere, nk'uko byamye, nk'uko byagarutse, niha agaciro ubuzima bw'umuntu, bizosubira bigaruke, tuzokwama mu njyane zidahera. Nimurabe namwe inyuma y'imyaka 47 izi njyane zitanguye, turacari hahandi. Kandi turavuga ibijanye n'ubutunzi ingene gusubira inyuma, turiko turavuga ibijanye n'ubwicanyi gusa, uko kugira ngo Uburundi bushinga imizi, twanza guhagarika ibintu byose bijanye n'ubwicanyi, bijanye no guhohotera agateka kazina muntu. Nkaba ndangije mwira abanywanyi b'umugambi w'inserukaruka CDP n'abawukunda n'abazowujamwo ejo canke y'ejo, ko umushikanganje w'intwaro hagati yari yaduhagaritse ivy'agateganyo, ariko ivyo badusavye twarabitanze muri uko kwezi kwa 11. Tumaze kubitanga n'imbere yaho twari twaranditse ikete, tumaze kubitanga rero barabironse. Ubu tukaba dusuye kubwira abanywanyi bari mu gihugu hagati, bari hanze, aho bari hose, ko bategerezwa kuja ku kivi. Baje ku kivi, tubandanye twigisha neza ingene twokuba ku Burundi, ingene twokuba ku bundi Burundi. Ivyiyumviro turabifise vyinshi bikwiye. Mu 2010 twari twaje i Burundi, imbere yaho hanyuma turakora agatabo kitwa Depliant, kari n'imigambi itomoye neza inonosoye ingene Burundi bwokogorora. Hari iyo bagiye barakuramwo SNDD canke indi migambwe. Ndazi y'ukundi munsi nigeze guhura n'umuntu agafise mu mufuko, ndamubwira ntako kantu bagakuye he, ari mu wundi mugambwe, ngo akaniko nkura mutwe nigisha abanyagihugu, kuko umugambi wiwe nta yindi migambi wari ufise yo kwigisha. Bagiye barakakira ku gatabo bakandika dukeya baza barabwira abanyagihugu. N'ubundi tuzobabwira ibindi vyinshi mu vyo twiyumvira bijanye n'ingene Burundi bwokogorora. Ubuzoba atabindi yiyumviriye, arashobora kuzobata ivyiyumviro vyacu akavyigisha, ntaco. Igikuru nuko Uburundi bushika aho twese twishima, tuvuga tuti turi mu gucacu, ari uri hanze agataha ati naje guca amahoro. Aba ndabasezeye vuga nti tuvi buja tuje ku murongo naho gutaha. Bariwe n'abakwanga Burundi, ariko Imana irakinga. Humura ntaco coba Burundi, seruka rukambye ziraho. Gumya umutima mundi, seruka rukambye ziranje. Gumya umutima mundi, seruka rukambye ziranje.